Izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusange kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya gatandatu kuva ku karongo ka 20 gushika ku ka 23. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ahavuye igicumuro hasubira ubutungane. Aho mwari abashumba b'igicumuro ntimwaganzwa n'ubutungane. None icamwa mwakuye kera kuri bya bikorwa bitumaramaza ubu ni ikihe? Erega umuherezo amaherezo yabyo ni urupfu. Ubuho ko mumaze gukira ubushumba bw'igicumuro mugashumbira Imana, ivyamwa mufise ni ibibazanira ubweranda, kandi amaherezo mufise n'ubuzima budahera. Nkako impera y'igicumuro ni urupfu, ingabirano y'Imana yo ni ukubana na Kristu Yezu umukama wacu mu buzima budahera. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni jambo ry'Imana, dushimye Imana. Jambo ry'umutwe riravuga ngo ahavuye igicumuro hasubira ubutungane. Twarabonye mw'iki gitabo ca Abanyaroma, twabonye umukristu yaravavanuye n'igicumuro. Ubu rero turabe ahavuye igicumuro hasubira ubutungane. Akarongo ka 20 karavuga ngo aho mwari abashumba b'igicumuro ntimwaganzwa n'ubutungane. Imana idutabare cyane. Ngo aho batwara abashumba b'igicumuro ntitwaganzwa n'ubutungane. Umuntu iyo ari umunyabyaha n'ubutungane ntabwiyumva mu canke ntaraba ati niba bakafata nzuhanwa, ninica umuntu nkamenyekana bazonyica canke bazomana. Oya, uja mu vy'isi muri ivyo vyaha ukivayanga, wafatwa ugafatwa. Kandi murazi benshi bakora ivyaha ntawe murumva avuga ngo no kwica nkakuriha, ngo wewe ngo nyitega gusa, ngo ni nko gufyonda igihe ibaze ntuze we. Umuntu kuvuga ngo no kwica nkakuriha cyangwa ni nko gufyonda igihe. Umuntu ujya rero abantu b'Imana, hariho ibintu abantu dukwiye gufyinatisha n'ibindi bintu tuzakwiye gufyinatisha. Urazi kwica umuntu akavamo umwuka neza na neza bakazika, umuntu atazongera kuboneka, umuntu utazakongera kuvuga ati ndagiye muri laboratoire bamunkorere canke ndagiye aho bishoboka. Wakorera ikibi umuntu bakamupfunga, wiyumvira ukazoza kumupfunguza. Wakorera ikibi umuntu ukamubeshera, bakamuca amande akarihira kandi ari umwere, mugabo akariha, mugabo ukaguma umubona canke akagumana ubuzima bwiwe. Ariko kwaka ubuzima umuntu bakamuzika, nukuri muntu w'Imana, nyimba warigeze kwica umuntu canke ubigambiriye wobireka. Ariko nta ugambiriye kwica umuntu azumva ubutuma, sinzi. Mugabo ku bubasha bw'Imana hari igihe sindabivuga ndabyivugishijwe, buriya hari impamvu Yezu yemera nkabivuga, wosanga hari uwo byorokora. 21 hakavuga ngo none icamwa mwakuye kera kuri ibyo bikorwa bitumaramaza ubu ni ikihe? Hariko nakabaza, arababaza ati none ivyamwa, inyungu mwakuye kw'ivyo bikorwa byatumaramaza nibihe? Ibikorwa bibi vya kera byatumaramaza. Paulo yarivugira ati murazi jewe ndi n'umunyeroma, ndi n'umuyuda, ndi hose ndiyo. Ati murazi narahamya abantu b'Imana ndabatoteza, ariko nasanze nariko nihenda.
umukama Yezu yaramboneke arambira ati Paulo wowe urampamira iki wowe Sawuli kuki uriko urampama rero arababwira ati none biriya byose twagize biriya byose mwakoreye abantu bibi byatunguye iki nta na kimwe rero abantu b'Imana natwe twibaze ibyo twakoze bibi nama ndababwira jewe nagize agahinda k'umuntu nari narakoreye iki apfa ntamusabye imbabazi gusa Imana ihabwa icyubahiro ko ntapfuye mbere yiwe gupfana icyo cyaha kandi Imana ihabwa icyubahiro ko Imana yanyumviye nkigaya Imana ikanyemera hanyuma nkasaba imbabazi ndazi neza imbabazi narazihawe bantu b'Imana hari abantu banga gutanga imbabazi bavuga ngo no mu muriro ngo no ariko hari abantu bashavura nabi buriya kwima imbabazi umuntu yazi gusabye nukuri ushaka wozimuha kuko iyo uzimuhaye nawe ugira amahoro mukagira amahoro mwese ariko iyo uzimwimye wewe amahoro arayatahana wewe niwe wibusigaye mu ngorane beshi ndababonaga mana bakubwira ngo jewe ngo mparira naga ngo naho byomera gute ngo no kumva yanje ntazoze kumva yawe wayoza ntacyo wowe ukisubiza inyuma sibye gusa ko hari ubwiye umuntu aja kumva y'umuntu akaza guherekeza uwapfuye canke ku kiriyo bakamwirukana ati ntuwagere impora ndabibona bivanye n'umubana abantu baba bafitaniye canke nibiba bihari hari igihe umuntu aba ari umurozi umuntu bakamenya neza ko ari we yamwishe bakavuga ati ntutugererayo ibyo nibisanzwe ibyo kwanza si bisanzwe birabaho ariko wewe murozi wewe mugome uri kurunguka iki Paulo nibyo yavuga ati abari barabaye mu byaha mukabivamo nta nyungu nimwe mwakuyemo bumwana mwiza gukurikiza inzira nziza ya Yezu Kristo mureke kwicanga n'ibyisi nyimba wari umunyabyaha ukabivamo bivemo wese winjiye muri Yezu Kristo wese bantu b'Imana jevize abantu mugabo bamwe ntibakingenda ko cyane mbere niho hari abantu bababara bakababazwa n'ukuntu jewe nguma mvuga Imana ukuntu umuntu hari umuntu yakunda kuza kumanura akambwira ngo ariko kweli ngo abantu birirwa baraguseka ngo abantu baragutwenga ngo ibyo bintu wihaye kweli ngo bivemo n'ukuri ngo bureka ngo kukwama ngo aho wicaye hose ngo Imana ngo tiko ndamubwira ntumva rero ndakubwira akanwa kanje kigeze kuba kavuga ibitera soni kavuga ibijambo bitagosoye ariko ubu ngomba kuvuga Imana ngomba kuvuga kugenda nishapure ngomba kuvuga Imana ntabwo abo bantu aribo ndiko ndumviriza kandi rero Imana yo mwijuru ibana nanje irabinyemerera turigumanira haleluya ja muri Yezu Kristo wewe wese umusabe ko kubera driver akubere shoferi haleluya Yezu Kristo bantu b'Imana urumva iyo kwemera Yezu Kristo ukamusaba kugendana nawe murabana kandi ukamana umunezero jewe zipora namana umunezero umva suko muzibimbabaza n'ibintu muzani nibigizi ariko sinotunura ngo mbabare nyene ngo numve ko ibintu byacitse eka mama mbanziti Yezu Kristo papa wanje arambona ari kumwe nanje ibyo ari byose kigifagitira uko biri kose nzokiriha nta banga ririmo nzokiriha buke Yezu ntazobura ingena bigenza rero bantu b'Imana duhebe ibyucumuro byacu bya kera twibanire na Yezu nkuko na Paulo yabigenjeje Paulo aratubwira ati nyimba kera twara abanyabyaha nyimba nawo wari umunyabyaha heba byibagire biriya by'ibyaho bivemo wironderere bishasha ugendane n'Imana aha
erega amaherezo yabyo ni urupfu. Murumva bana b'Imana, amaherezo y'ibyaha ni urupfu. Ni bimwe rero namwe mvuga ati umuntu arapfa gikubiriraho. Yapfuye, Pawulo arababwira ati nimuhebe biriya bya kera mu byibagire by'ibyaha, mubandanye na bishasha mu b'abakristo, abakristo bukuri, abarokore bukuri. Rero nyimba umuntu anabeshabesha mu mukristo agapfira ikitaraganya, ni kihe kintu kitwereka ko yagiye mu ijuru? Mwise abantu bose bapfuye tubaherekeza twumva ko bagiye mu ijuru, aheza ni mu ijuru, nzongera nzomubona, tuzohurirayo. Uzi gute ko muzohurirayo? Mugabo hariho abantu bagenda by'ukuri tukamenya ati ujya nzomusanga mu ijuru. Iyo uzi nawe ko uri mweranda by'ukuri wopfa ukaritaha. Kandi burya ndababwire, mw'iyi si hariho abantu bazi neza ko bapfuye bazoja mu ijuru, kuko hariho abantu barikorera bazi neza ko bazopfa canke yaziwe kubita inzamba bakaja mu ijuru. Hari n'abandi babizi neza ko bapfuye boja mu muriro, kandi abo nabo bazi ko bapfuye boja mu muriro. Bamwe na bamwe hari igihe bahinduka ukisanga barahindutse, iby'umuriro barabihebye, bakurikiye iby'ijuru. Murantunga hari igihe banumva umenga novuga ubujambo bw'icyongereza butanagira mpwemu yera, Imana imbabarire. Rero ni byiza ko twihatira ibikorwa byiza, ubuntu bwo kuja mu ijuru. Iby'isi tukabitera umugongo, si uko tudakunda iby'isi, si uko tudakunda amafaranga. Ntabwo uburyo ukundamo amafaranga. Niba uri kurakunda amafaranga mu buryo bw'ubujyajya, wacanga na zipora ati ewe sha ducange dutangura umugambi, dushinze ka butike, jewe jo nzohirirwa, nawe jo niwe uzohirirwa. Mugabo jewe zipora nahirirwa, nadandaza 15 nkakwereka ko nadandaje 5, nawe jo wahaza wadandaza 15 ukanyereka 15. Mugabo jewe ndiko ndakunyonga, nza ndabesha nadandaje 13, 2 nabyibye. Ariko Imana idutabare cyane. Rero ibyo by'ubujyajya tureke kubera injyajya abo tuvukana si babandi je tuvukana, abo tuvukana muri Yesu Kristo, abo tuvukana uwari we wese agenda atambuka umuntu afise mu maso umuntu. Reka kubera injyajya mwene wanyu, umuntu yaremwe nk'uko Imana nawe yakuremye. Kubera ko uramubera injyajya nta nubwo atari karabibona, mugabo wawe Imana irikira kuraba. Ushake ukora ibimeze gute, Imana irikira kuraba. Hari n'igihe Imana igira akavigire ukisanga uguye mu mutego wari uzi yuko utogwamo. Reka twibandanirize. Erega amaherezo yabyo n'urupfu, reka kuzoja mu rupfu. 2 ubuhoko mumaze gukira ubushumba bw'igicumuro, mugashumbira Imana, ibyamwa mufise nibibazanire ubweranda, kandi amaherezo mufise n'ubuzima budahera. Ngo amaherezo mufise n'ubuzima budahera, ngo mureke kugendera mugira ibyamwa bituma muzogira ubuzima budahera. Ni kubisanzwe nabisiguye. Mwemewe n'Imana, mwihaye Imana, mwakunze Imana, mugira ibyamwa byo kuzoja mu bwami bw'ijuru. 2 hakavuga ngo
nkako impera y'igicumuro ni urupfu. Aravuga neza impera y'igicumuro ni urupfu. Bantu b'Imana nongeye kubivuga, turiremesha dupfisha abantu twabaherekeza tukavuga ati yo muze mu mwambarire ibyera, muze mu mwambarire bya pinki, muze mwambara ukunuku twatege imipira ikandikwa ko amafu amajambo meza yancu nibyo ngaha mwisi. Mbere twoza turagabanya ibyo dukora kugira dufashishe amahera basigaye, kubera ko umuntu umva kajya kaburi bamwimbere ni kajya nyene yagiye mu hajya nyene ibisigaye nta bindi nagenda diringe n'Imana imbere. Ntitubizi nyimba agiye mu ijuru nyimba atagiye mu ijuru, uko yozikwa kose yavuye mu mubiri byaheze. Ubwo yumvire uyu muntu kwari turamera ko atashi ijuru. Jewe nama ndabatera inkuru nkababwira, mu muryango wacu higeze gupfa abantu babiri, umwe arapfa, mbona muri groupe y'umuryango banditse, numva ngo yongo naka yapfuye. Nari naraye ndarota, ndota ibintu, ndosi ibintu, mbona ndahantu mpagaze ahantu mpagararanye na marayika niwe yari karanyereka ibyo bintu. Ngiye kubona mbona umuntu baramuzanye ari ikintu k'igipfumbeti, ntobona iyo kiri, ntobona handi mbona icyo gipfumbeti, rimwe nkabona urubeya rw'umuriro ariko ibipfumbeti by'ibyotsi byirabura ukuntu. Mwana muri gihonomu ni habi. Bantu b'Imana Yesu azondindane n'umuryango wanjye, azohandinde nabanje yo nabo sabira kandi ndasabira n'isi yose. Bantu b'Imana mbona bamutereye mu nyamuntu, mbona umuriro umufasamiye hejuru, niyo ndavumbuka niyo ubwo rero namaze kubona ibyo mbona muri groupe y'umuryango basizemo ibi, basizemo naka yapfuye. Ndumikwa turarira, mugabo je naciye nkubitiza umutima kuri bya bintu nari narose. Ata n'indwi ihaciye nkunda kubivuga ndaricurikiranya kugira mu muryango wacu ntibazemenye ibyo ari byo neza. Sinabatomore mugandazi ko harimo nk'umwe canke babiri tubizi na nyeko, ariko sinabatomoreye, sinotomora neza kuko bomenye uwo muntu wariwe, bomenya baribo. Nyuma hapfuye uwundi, nagize gutya muna niko natambuka ahantu hari amaguru menga ni nk'ibijumbu, baba bagize amaguru y'ibijumbu, mugabo mwisenyenge ukuntu hazitije urupangu rw'ibisenyenge bijya by'imisumari utocamwo, byoca bigutabura wibaza kucamwo. Mukanda aho hantu rero urumva nabona ari amaguru y'ibijumbu mashasha, ahubwo hari ku kaburi mumva aho bazika abantu. Hanyuma mbona niko natemberamo nibaza ukuntu ndi buvemo nkatarukira ahantu heza hatari muri ibyo bishangashanga mwayo maburi y'ibijumbu. Hanyuma sinzi ukuntu nagiye muri ya senyenge, mbona jewe biremeye ndiyegeranije, mbona ndahagaze ukuntu, mbona ntarukiye hakurya, mbona ntarukiye ahantu heza cyane, mbona niko ndatambuka mu mwidegembyo. Nkaraba hahantu narindi muri cya gisenyenge, hahantu muri bya biburi by'ibijumbu, nkabona ati hari habipe basi. Nyuma narazanzamutse niyumvira izo nzozi, ntacyo zambwiye kuko nibaza ati siniyumviriye ko Imana iri kiranyereka umuntu yapfuye, niyumviriye ko ari inzozi tu basi. Mugabo nkumva niruhukije kuko nabona ibyo bisenyenge ndiko ngiye gutaruka mvamwo, bitampwabuye bitangize n'ikintu na kimwe, numva ndiruhukije, ndashima Imana ko nciyemo neza. Hanyuma bukeye nibwo naciye mpeje gusenga, nugurura telefone iyo mpeje gusenga. Ubwo rero ndabanza ndumviriza ijambo ry'Imana,
y'uwo munsi nyuma nza kuraba muri groupe. Rero iyo ngiye mu magroupe akeshi mera ku groupe yo mu muryango, nja mu groupe y'umuryango, nja mbona ubundi yanditse ngo wewe ngo nta byacu ngo nanaka yapfuye. Mana yo mwijuru naka yapfu dupfisha abantu babiri mu ndwi umwe kweri, mbona n'ubundi muntu yapfuye. Ntangura gutekereza ingene abo bantu babiri, kuko nyimba natanguye mvuga uwo nabonye baterera mu muriro, nkunda kubivuga nabicurikiranije kugira mu muryango batamenya ingene byagenze, kandi haraciye imyaka irenga 5 ingene byagenze. Bantu b'Imana ndababwije ukuri, nyuma nariyumviriye kwabo bantu, ndavuga ati ko biri kose umwe yagiye muri paradizo uwundi yagiye mu muriro, na cyane ko hari umwe bahora bavuga ko ibintu bidasanzwe. Nariyumviriye ubu kweri yagiye mu ijuru, ariko uwundi nawe ndamwiyumvira ko ndiyumvira ndavuga ati uko biri kose ubu yagiye mu ijuru, yagiye ahantu heza. Rero bana b'Imana burya ndababwiza ukuri, umuriro uriho, Gihonomu ni hamwe, kandi ijuru ririho. Iyo niyumviriye aho hantu natarutse mvuye muri izo senyenge ndo muri ako kaburi, nkatarukira aho hantu heza. Bantu b'Imana dukorere ijuru, dukorere paradizo. Rero igisomwa cyabaye igitego hano hanagiye ndondogora, ariko byose birakenewe. Reka tuje kuri 23 nkako impera y'igicumuro n'urupfu, niho nariko ndasigura. Ingaburirano y'Imana yo ni ukubana na Kristo. Ingabirano y'Imana nayo ni ukubana na Kristo Yezu. Haleluya, harahiri uzobana na Kristo Yezu. Yezu ni mwiza, umukama wacu mu buzima budahera. Ngo kubana na Yezu Kristo umukama wacu ubuzima butazoshira. Nshuti yanje, mwene data, mwene mama, mwene wewe wese wumvirije ijambo, nukuri ndakwipfuriza ko tuzohwanira mu bwami bw'ijuru, tuzohurira muri paradizo. Canke Yezu niyaza gukubita inzamba akaza gutwara ishenge, tuzobe kumwe, tuzobe muri babandi bazomusanganira nawe turi kumwe. Ni by'ukuri nama nabivuga, jewe nabonye Yezu akubise inzamba, mbona tumusanganiye mu kirere, turi abantu bake cyane mwisi. Mbona abantu benshi basigaye bipfumbereje, barushe, bagowe. Ndakwipfuriza kutazosigara mwisi warumvise iri jambo. Ushobora kumva ati Zipora si umukozi w'Imana, ariko nukuri ndakubwije ukuri, ntuzosigare warumvise iri jambo, ntuzotaha muri Gihonomu warumvise aya majambo. N'abapatiri n'abapasiteri n'abandi baravuga ijambo ry'Imana, umviriza ijambo ry'Imana, ubahiriza ibyo umukama Yezu atwigisha, kubera ko mwijuru tuzobana na Yezu imyaka itazoshira, tuzoba turi mwiraha. Ni wabubona ngaha mwisi hari igihugirira ukumva ntiwoyivamo, ukumva utinya gupfa. Tekereza rero ko vyanga byakunda uzopfa, byanga byakunda tuzopfa. Ahubwo dukora iki? Turondera umunezero mwiza utazoshira, aho tuzobaho tunezerewe, atagahinda atamibabaro. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mutagatifu. Amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.